Buginzira nigira umugenzi inge kure se vuge ku muntu muvura amaso akaba ari wowe areba nabi nyamara ujye wibuka ukuntu wajurira ubabaye kandi ushavuye usaba urukundo maze ndaruguha hadaciye kabiri uransize mfite amatsiko yo kumenya icyo warugamije kuko wanzanye mu rukundo wanyemageze uransiga ya magambo asize umunyu wambwiraga yagiye he ngaho mbwira mbese warikiniraga mbahaye ikaze kuri channel ya Kuryosha Show TV. Nizere ko muri amahoro kandi mumeze neza aho muherereye hose. Nkuko mubisanzwe muri kumwe na Nimbona Irene akunda kubategurira ibijanye n'ivyingo n'imiryango. Rero ndabasaba utarakanda subscribe ayikande canke sabone bivana telefone yiwe na like na comment. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kijanye no guhemuka. Abantu benshi barahemukiranira mu ngo, abakundana ugasanga barahemukiranira, ariko ikiruta ivyo byose gikuru no guhana imbabazi. Gikuru ya byose ni iguhana imbabazi ukamuharira. Yego kumuharira biragoye pe. Hari umuntu usanga yaragukomerekeje bihambaye kandi cyane, ugasanga cyane abakobwa nizo dukunda kugira ibikomere bigoye cyane. Umuhungu akagukunda hanyuma ugasanga murakoze y'amabanga mpuzabitsina, hanyuma ugaca usanga guteye inda akaca gutererana. Amaze kugutererana ukarera umwana wenyine, ukaririnda wenyene, ukarera umwana wenyene, byose ukabikora uri wenyene, hanyuma mu nyuma byose akaguhemukira. Mugana aho yoba yaguhemukiye ifo yuko umuha imbabazi, kuko ibyo byose byagushikiye abari icanditse n'ubuzima Imana yakwandikiye yuko uzocamo. Uwo muntu rero yagukoreye ibyo byose ahubwo yashikije icyagezwe canke icanditswe. Turebe no mu ijambo ry'Imana turabona Yesu igihe yagomba kuza ku isi, ibyo byose yakwiye kuduhereza akarorero ko guharira. Yesu igihe yaza ku isi byari byaranditswe ko azoza ku isi, nuko gusa bitari byanditswe yuko Yuda ari wazomugurisha canke ariko byari byaranditswe imyaka n'imyaka yose irarengarenganako. Rero amaze kuza Yuda aramugurisha. Yuda suko yari umuntu mubi, suko ahubwo nuko ari byanditswe byari byarashitse yuko bizomucako akagurisha Yesu. Rero ibi bintu byose biducako, ugasanga umuntu araguhemukiye, wamuhaye amafaranga akaguhemukira, ikintu cyari cyose wowe wamukore ugasanga yaguhemukiye. Menya ko ari canditswe cashitse kugira wowe icyo kintu kikubeko, ntumugirire inzigo ahubwo muharire. Ariko nubwo biruko uwaguhemukiye nta munezo na mutabafise, hajya umutima w'umuhemu wo wari wose wamana gahinda. Uko murabona yuko na Yuda amaze kubona ko yahemutse yaciye yiyahura. Hajya rero umuntu wese aguhemukiye burya nawe biramugaruka. Guhemuka bizana amaherezo mabi, uwaguhemukiye agira amaherezo mabi. Yuda yahemukiye Yesu, yamutanze gupfa. Yesu yatangiye gupfa imbere yaho Yesu yapfa. Hariho n'abandi bahemutse cyane. Abaturiwe ba Daniyeli babatera mu bwobo bw'intambwe, urazi ko bamutanze gupfa. Kubaho umutima wahemutse uhorana agahinda. Umutima w'umuntu yaguhemukiye, hajya waguhemukiye, wagutanye umwana, wagutanye ibiki, wagutanye abana mu nzu, wakoze kira kintu cyose, hajya na wenyine iyo agiye agira agahinda.
ariko umutima wahemukiwe warahemukiwe ibice byose wosanga warahemukiwemo ntabyo nzi, ariko menya yuko umutima w'umuntu yahemukiwe haragera igihe ukanezerwa. Guhemuka bikomeye bitera agahinda. Iyo umuntu yaguhemukiye bikomeye agumana agahinda mu mutima wiwe, ntabwo azigera agira amahoro, agira agahinda kadahera. Mwirinde guhemuka rero, wirinde guhemukira umuntu. Nimba umuntu nk'akaro utamukunda, reka kurinda kuja kumubwira ngo urumva ngo ndagukunda, uca usanga mu nyuma harabayeho ibintu byo kumuhemukira, kuko uzo buri kuritera agahinda kadahera. Mugerageze kureka guhemuka, kuko guhemuka si byiza. Mugerageze mube abantu beza, abantu bese mube abantu beza, mugerageze mureke guhemuka. Burya igihe cyose uhemutse, burya nawe uba witegure yuko nawe uba uri kuriyimbira ikinogo cyuko uzohemukirwa. Kuko ico urimye nico wimbura. Ico uwivye canke ico urimye hariya, nimba urimye ibiharage wimbura ibiharage, nimba urimye ibigozi muri bigo, nawe nimba urimye guhemukira abantu, menya nawe yuko ari byo uzosarura. Uhemuka wihuse ukababara witonze, uhemuka wihuse ukababara witonze. Cyane cyane abantu bahemukiwe, abantu usanga dufate cyane abakobwa canke abamama barakunda guhemukirwa, abagabo bakabahemukira, ugasanga amutanya abana mu rugo, uburyo azobarera, uburyo mukundanye n'umuhungu, uratwaye inda, uburyo uzorera wa mwana, uburyo azokura, umwana agahera ku mwaka akivuka, akazorinda kura isada gufashije n'ikintu na kimwe. Kurera umwana baca umugani ngo ibyara ntirigora nkirera. Ugasanga rero ibyararira nako ibyara ntirigora nkirera, irera niryo rigoye. Usanga ureze umwana wenyene papa we yiraramiye ngaho, muga nubwo abararamye abazi neza ko yahemutse, kuko nawe aba yicaranye agahinda kadahera. Uheza guhemuka ibigori bikera. Hari igihe wahemukiwe wa mwana azokura akamuhereza umunezero, nawe agahinda kakwishe, kandi agahinda niko kazokwica. Uhemuka wihuse ukababara witonze. Igihe cyose ugiye gukora ikintu, igihe cyose ugiye kubona yuko mengo ugira uhemuke, banze byiyumvire ko nk'icura zibiri, banze wiyumvire kabiri, wiyumvire ico kintu kitazogutera agahinda muri wewe. Guhemuka birababaza, guhemuka birababaza. Iyo uhemukiye umuntu, wowe umutima wawe uzoguma wumva uko menga warahemutse, nyine ukumva nturyohewe umutima wawe, kuko ntuzoburyohe uko uzoba warahemutse. Kuko wa muntu wahemukiye azoguma kwiyumvira nabi, yavuga ati dufate nk'akaroro, nkunda gufata akaroro nk'ufise umwana yagwa akavuga ati yaba twari kumwe na kanaka, ubuzima buba bugenze uku, yaba kanaka yarahari yari kumfasha uku nuku. Rero bene data, tureke guhemuka, kuko wewe wahemutse uzokwamana agahinda, kandi uzopfa kare kuko uzoba wahemutse. Kuko wa muntu ahari kujya agira ibibazo niko kwidogera, kandi Imana iba yabonye ko wamuhemukiye, ya myidogo rero ashikira Imana. Ugaca usanga rero uriko urababazwa kandi ukiri kwinosi. Rero ibintu byo guhemuka mubireke. Ikindi naco nashatse guherezaho ku muntu yahemukiwe, nawe umuntu yahemukiwe tanga imbabazi, muharire hakiri kare, ntazohava apfa ngo urumva ngo ntibamuhariye. Nibisanzwe, kuko ugiye yagukoreye kirya yashikije icagezo. Ibi byose bigenda bikuba ko mu buzima biba ku mugambi w'Imana. Nimba ikintu cyakubaye ko ntikikwice, ntupfe, menya yuko cyabayeho ku mugambi w'Imana. Ikintu cyose kiba ku mugambi w'Imana, nta kintu na kimwe kitaba ku mugambi w'Imana. Icyacu cyose kiriko kirakubako cyarakwanditswe ko kizokubako. Ugere yagishikije, niba ari ikintu yashikije isezerano Imana yakwanditseko. Iyo umaze kubitahura rero nkuko irifo yuko wa muntu muharire n'umutima. Nukuri kubabarira biragoye pe,
kuko bivana n'ico umuntu aba yagukora ukabona uti kino kintu n'ukuri kumuharira biragoye muga umuharire umutima wawe wose mugasimbuze ngo mudoce mugenda musubirane kuko uwaguhemukiye yose kuguhemukira kandi ariko muharire mu mutima wawe wumve yuko umutima wawe wejedwe yuko wamuhariye ibisigaye byose wibandaniriza urugendo hari igihe Imana ishobora kumuhindura ikamuhindura kuko jambo ry'Imana rivuga nti umuntu umenya aho yacumuriye ariko ntumenya aho yihaniye umenya aho yacumuriye ariko ntumenya aho yihaniye rero wewe wahemukiwe wewe wumva yuko mubabarire apana kumuharira n'ubujyaje wewe wumve ko umuhariye ibizoba byose Imana izokurengera byose Imana izobikora ushira imbere gusa Imana wizera Imana uvuga ati Mana kino gikomere kiragoye yego ariko jewe ndahariye nk'umwana w'umuntu ndahariye kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo duhariranire harira mugenzi wawe uko yoba yaragucumuye ko kose umuharire kuko we hariya ntazoba ryohewe kuko n'Imana izo barayibonye yuko umuntu yaguhemukiye guhemuka birashika kuko nicanditswe Imana iba yaragushikije koko kizokubako muhariranire ntuzoje nganga urumva ngo kuko utamuhariye hazobaho ibintu byo kwihorera uvuga ati urya muntu nganda mwihorere urya rumva yarankoreye ibi nibi usange n'ubundi uzanye ibindi byaha kuko ugiye kumwihorera ashobora kugaruka wewe azanye umutima w'urukundo aje akwereka yuko agukunda kuko arinze isi mwigisha akagaruka menya yuko azanywe no kugukunda ndawe rero wavuga ati reka rero ndamwemerere ukacushiraho ukavuga ati reka ndamwemerera nanjye ugenda mwihore ni wagenda kumwihora ahubwo ubuzo bugiye gukora icaha kirengeje ico yakoze rero muharire muri wewe ibyo kwanga kuvuga ati reka musubirane ubyihorere kuko hari igihe kagatima kagaruka avuga ati uno muntu nanje ngenda musubirize mu nkoko umuharire wumve ko umuhariye kuko nicagezwe cyane icanditse Imana yashatse ko kizokubako ni ngombwa rero umuharire kuko yari umuntu mwiza muga bivanye nuko bera ari we icanditswe cyashatse kubako ko kizoshikako birashika biboneka ko yaguhemukiye rero umaze kutahura iryo jambo ry'Imana urashobora guharira ibintu bikagenda neza ndabashimiye wumvise ino video gushika ku uyu munota wa nyuma akore subscribe canke s'abone via telefone yiwe kugira ngo ibiganiro umuntu azozarashisha ko bizoze bibashikako ku munsi kandi mugira umutima w'urukundo wo gufashanya hari abantu bashaka kuri video y'umuntu kandi bakayumviriza yego ariko ntibamukore subscribe nimukore s'abone n'akantu gatoya kuko nawe muzomweretse umutima w'urukundo kandi mukamuteza imbere sawa mugira aho muba mwubahwe